Sawa. Ni sawa. Utagiye kwishuri. Turi muri vacances. Muri vacances mwe nande mbe vacances ni ibiki? Je ni byasha. Bezanywe n'iki ngaha. Abo gaye kawe karanuka rumva ayo manyamwinyishuranye. Bebisana no murakuntukira. Nta soni wagahungu. Izo nizigira amaso reka kukunumburira ayo maso umenga n'intore za pfupfu. Kandi wagahungu umega bakuntumye kaza n'inkoni maze ndakumashagura. Sawa. Sawa. Meze neza. Wari kuratera induru. Oyaye. Je sinumvise kwijwa ari giwawe. Aho uri kuranyihakana sinumvise kwijwa ijwi ryari giwawe wewe. Nukuri ni vyana vy'ibibanye vyako byadutera induru. We rero wigira umunyabwenge yuko jewe noshobora kuba ndi mu nzu sinumva ijwi ryawe. Muri ko muratanga imikomo muvumangana na Birinera. Ntiyari je byari vyana vy'ibibanye. We Birinera. Sawa. Birinde mwese mwe bariko murantera induru ngaha. Oya. Ninde ariko aratera induru. Ubwo muvuga yuko jewe rero ijwi ryawe noriyoberwa n'irya besho. Niyo mva amajwi wacu yamenya. Ijuju rero. Nyamba wigize cyo urabaco nyene. Uri kurampangara kandi nta nisoni ugira. Sori zigira amaso. Jurazi yuko ngaho je no gutabagira jewe. Mbe iyo nkoni yo ifise niyi. Wewe ubona ari iyi. Wewe wabaye. Ukunyenda umbona. Tani yo nkoni ngwereke. We besho. Besho. Hinge je mwe mwibatse mwe ngo mwamishenze mwe je ndabahira umuti. Kandi mwe abana ubu asigaye atangira umufise. Wewe muraza mugatenda urazi yuko je ngahano gana batata mwijewe. Indaya twayigurishije mu isoko. Ko mwese ndiko mvuga ngo uri umwana we umeze gute wewe? Kumfyurira amaso umenga nibishirira. Urazi yuko je ngahano kumukagura. Oya ni wo muri. Ubaye ikije nto gukubita. Akazimu. Telefone yanje nkayiriga kumbe ndumvise. Telefone yanje. Jana amavuga ibintu by'ama Facebook bitabononye mu mitwe ndabarahi. Reka zide bisanzwe yo kica umuntu ute ubu. Mumenga bararotse. Kwari cyo gituma musigaye mwita ko mwishaka. Akira rero genza n'ubundi. Kandi nyaru. Zazingo wewe uwo akanika gumenga zingo kucira. Dukina akantu ahantu hari umutimbo yikoreye ingoma ntatera hejuru hakaja kaha uwo muntu ndaguca ndamuhaye amahera mugaka akagwa ahari senkani nje mbega ninde atangura yewe beshi we tangura Jengira hari ingoma Jengira hari 50 Yo nakuriye wandiye mvunjira mijo gihugu Uyuni hari umuntu yikoreye ingoma kirongorongoro nakuriye ndagaruje amayatabutse yo nguriya Brine ivyo byose arafise amahera reka tuyamude Brine ngo hano Sawa abatoma bari sawa. Brine icare nganda kwaya ku mukino dukina no mukino mushasha tubuye warafise amahera ko tujyana amahera. Ego ndayafise. Urumva rero ahari ngoma nahi wawe ahari kirongorongoro nahi wanje
we niho natigita ugatora hari ngoma ucuyatwara none natigita ngatora ahari kirongorongoro ce ndatwara kandi nakwereka ahari ngoma nakuriye ndagwijije mbega mana ndabigenza gute ko ariyo bari bantumyemo umunyu basha tubihebe basha muyansubiza none wowe uri kigugu arabe bari bagutumye kuzana umunyu utewe uyazana gukira aho rero uravuze urabona ngaha nungutse ntubuka uravuga ivyo oya aha niho bava ngahanye uriya makofi waje kudusanga aho turiko turakinira tuva imbere wa mushenzi we abashenzi ni mwebwe murya amahera y'abandi none waza kuyakinisha utabona ko ari ay'umunyu vaho wa mushenzi we mpaguruke vaho tuva imbere nyarutsa duhaguruka dukorere Madudu atuma umunyu ukaza kuyakinamwa akamari. Ari mwebwe nimwe mutera umusongo umuntu nk'ivyo bikuye hehe? Ivyo ninde vyibagira nk'umuntu batuma umunyu akaza kuyakinamwa akamari. Nyaba jekana gaho umunyu ababara kantumye imisi yose twamaduhura kantuka je nawe tufikiwe. Dufiki. None kubera uzuza uzana ibintu vy'imishwano wewe ufise imiharo wewe kandi wa musi mwenzo guhonda wewe bakuru ugasaho gahunda none uza guhonda no yenda uza ngoreko yenda wenzo kwari bacumbira yenda ngureko yenda woshobora kera ndaguhonda ngikunda kwireza ndakwica wewe Barasha kwivyo bipeta umenga ni vya bindi vyo mwisite bigumutse. Nje kuraba ibara ntirigwe kweri. Mama we. Bintu biraza nabi. Jesus.